Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu byanyu no mu banyu mutaramanye na jewe Jean Imana irambona mu kiganiro igitondo gishasha cuno munsi aho mfise amajambo ngomba ko dusangira abonekana mu gitabo tubavugishwa n'Imana Yeremiya mu gice ca kabiri tuje dusoma imirongo 3 ya mbere turabaye majambo ingene avuga ijambo ry'umutwe rivuga ngo uhoraho aburira abantu biwe basubiye inyuma. Ijambo ry'uhoraho rinza ko ritigenda usemerere mu matwi y'ab'i Yerusalemu uti uku niko uhoraho agize ati nibuka urukundo rwo mu buto bwawe n'ukuntu wanogera ukiri umugeni, ukuntu wankurikiye mu bugaragwa no mu gihugu kitigeze kubibwamwo imbuto. Isirayeli yari uwo mwirobanuriye, jewe uhoraho yari umushuzo mu bikikimbye vyanje. Abazomurya bose bazoba kw'igicumuro, ibyago bizobazako. Ni jewe uhoraho mbivuze, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha n'amajambo ngomba ko dusangira, amajambo tubona Imana iriko iraburira abantu bayo basubiye inyuma. Gusubira inyuma kwayo mbonye mwana majambo dusomye guhagarariye ku rukundo Abisirayeli bakunda Imana yacu nihimbazwe. Nigeze kumva inkuru imwe y'umuntu couple imwe, umugabo yakumva umusore yakunze umwigeme, barakundana muri bya bihe byo kureshanya, muri bya bihe bya fiançailles, kumbure muri ya ma période préparatoire baba bitegurira kumbure kuzava bubakana. Hanyuma rero sinomenya inguvu n'umwete byamusabye kugira ngo akonvenke uyu mukobwa kumbure yemere. Mubona yuko kumbure abaho hambere batandukanye n'abubu, ibihe bigenda bihindagurika. Hanyuma rero ariko umugabo baraganira barahuza, umukobwa aratinda aremera, barakundana. Hanyuma rero muri ibyo bihe byo gukundana kwabo babaho urukundo ruryoshe, baganira, amutelefona, amutemberera, kumbure uburyo bwabonetse n'amasorti akabamwo, bakagenda bagafata kamwe. Ni ukuvuga uyu mukobwa yumva ibihe bya fiançailles abironsemwo urukundo rwinshi cyane, ku rugero rw'uko yabona yuko mu rugo ho bizorushiriza bamaze kubana. Hanyuma rero buraca kabiri baraheza barabana. Bamaze kubana, wa muhungu wa mwete na ryashaka yari afise mu kwereka urukundo wa mukobwa akika aramurondera, bica bitera bigabanuka. Mbere ahubwo bavuga ngo hagera igihe byose no kumengo vyaheze. Umukobwa abona umugabo wiwe nakimubwira sheri shushu baby za sweet za hani n'ibindi, ubona ko amajambo ari menshi cyane gose y'inkundo. Hanyuma rero umukobwa amara igihe avyibaza ko nari niteze yuko ahubwo bizorushiriza, ariko aho kurushiriza bikaba bitera bigabanuka. Ni kubera iki? Atangura kugenzura, akurikirana, novuga ngo atohoza kugira ngo yidokimante, aperereze, yumve ko umugabo we basi yoba agendera mu bandi bagore, kumbure yoba arenga ibigo. Kuko yiyumvira ati iyi keya ntaronka ashobora kuba kumbure aba yayihaye abandi, ashobora kuba akundana n'abandi, ashobora kuba kumbure arenga ibigo, ashobora kuba kumbure hariya ku kazi yirigwa yoba afise abandi bagendana. Kumbure niyo mpamvu araperereza, ntiyaronka amakuru amuha ko kumbure umugabo wiwe yoba agendera mu zindi ngeso. Hanyuma rero umunsi umwe atangura kuza aridoga, bavugana baganira, akabona umengo umugabo ataha yarushe, stress z'akazi, ubuzima, arondera inoti, usubira ugirane. Nk'ubu habaho ibintu byo gusanga ibiciro byose byaduze, ibiciro by'amazu, ibiciro by'imfungurwa, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero agaca rero yaduka akamubwira ngo n'ubundi ngo jewe ngo urampenda, ngo iyo bija hose ntihabuze abandi bantu ujamwo. Kubera iki none ca gihe wandondera warambwira ukuntu sheri, warankunda, waransohokana,
eka ntiwamara akanya utanterefonye, ntiryare ngo utanterefonye, waranyandikira utumesaje twinshi, warambwiye amajambo menshi y'urukundo aryoshe, ariko ubu kugira ngo numva unanyise sheri, ngira ngo ni igitangaza kiba kibaye mu bugeni bw'ikana, sinzi ingene ibintu biba bigenza. Hanyuma rero akavyidoga, bavugana akaba nta mugabo umwe nyine nta birebire, agaza aravyidoga. Umunsi umwe yarinamura asanga yasubiye abwira umugabo wiwe ngo wewe urampenda, nkunda, nibutse ingene waje ku muvuduko udasanzwe, ingene wandyosha, ingene wandesharesha kiriya gihe, umengo sinzi naho nakwiye mutemera, ariko ubu nkaca mbona ingene ubu uyu utambwira jote, utambwira ko nkunda, utambwira ko merewe, utambwira yuko ndi mwiza, utambwira utambwira ibi na biriya, utandyosha, wewe urampenda, na kiriya gihe ntiwankunda, ahubwo yari amajambo gusa. Hama rero umugabo aca yanduka amubwira ngo umviriza rero, ivyo muza murigira, urabona nyene kwa kuntu nyene umugabo yafashe ubuseri, ivyo muza murigira, jewe narakubwiye ko ndagukunda haheze imyaka iyi, urumva no kuyibuka yarayibuka, nivyahinduka nzobikubwira. Mugabo rero igihe cose bitarahinduka nta kindi nzokubwira, narabikubwiye ko ndagukunda, fata biriya nyene mafu ivyo bini navyo vy'uko mu muntu nyene vyo gufyeta vy'ubujambo ubwo n'ubw'abana n'ubw'abari hariya nyene. Ubu wacu ni mu gihe co kurondera ubuzima, co gusatira. Imana yacu nidutabara. Uyu mugore, uyu mukenyezi, ni kuvuga yuko yari yumva ikivide cari gikwiye kokipwamwo, canke cari gikwiye kuba okipe par yake ya kwa kwitabwaho, kwa gwa rukundo, ya majambo, vya bindi vyanezera umutima wiwe mu gihe ca fiansaye. Ariko mugabo muri kino gihe atarakironka. Imana yacu nidutabare. Ivyo bihe rero nivyo mbona yuko Uhoraho Imana y'Abisirayeli nawe yarimwo, abwira Yeremiya ngo genda Yeremiya usemerere mu matwi y'ababa i Yerusalemu, ubabwira uti nibuka urukundo rwo mu buto bwawe, n'ukuntu wanogera, ukuntu wanyubaha, ukuntu wanyumvira ukiri umugeni, ukiri muto, cagiye mu bujene mariye, wewe warankunda, warampakeya, waranyitwararika, waranyubaha, ivyo ndakubwiye warabishira mu ngiro. Ariko ubu siko bimeze. Ubu ibihe byarahindutse, urukundo rwaratimvye, urukundo rwaragabanutse. Imana yacu nidutabara. No kuvuga rero Imana yiza no kubaburira, ibabwira yuko urukundo bayikunda rwatimvye, rwagabanutse, rwabaye rukeya. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha kino munsi, birabaho ibihe nk'ibi ugasanga bikirera muri fiansaye ibintu bimeze neza, ariko mugabo inyuma y'imyaka kanaka mu bujene mariye, umwaka wa mbere, imyaka ibiri ya mbere, ugasanga hatari akantu ko guhendahenda. Ariko uko imyaka igenda irarengana niko usanga umengo kumbure bigenda bigabanuka, kandi igitigira nyamwinshi nizera yuko ari ic'amakouple usanga bitera bigabanuka uko imyaka igenda ikurakura. Imana yacu nidutabare. Muri kino kiganiro gitondo gishasha rero nzanywe no kukubwira wowe bikurikiranye ngo urabe neza ko urukundo wakunda Imana ariko ukikunda, urabe yuko rutatinje, cagiye mu matangura, ingene wubaha Imana, ingene wari uciye bugufi, ingene wari ufise umutima umenetse, ingene watinya gucumura, ingene watinya kubabaza Imana, ingene wumvira Imana mu bikorwa bitandukanye, mu bikorane bitandukanye, mu masengesho, ibikorwa byinshi wakorera Imana. Nizera yuko uvyiyumvira uco uvyibuka. Nzabona kuvuga ngo nawe usuzume urabe yuko urukundo ukunda Imana, nanjye nsuzume ndabe ko urukundo nkunda Imana. Twese dusuzume turabe yuko urukundo dukunda Imana muri iyi minsi, uyu munsi twumvize ko kino kiganiro, turabe ko urukundo dukunda Imana hari aho rwoba rwegereza na gatoya urukundo twayikunze cagihe tugikizwa,
tucakira agakiza uko twayikorera, uko twayubaha, uko twayumvira. Cagiye umuntu akiriko ariga igice, aho wasanga umuntu atagira ubunebwe, bagize amatangazo y'ibikorwa, ugasanga umuntu yabaye uwa mbere gushika ari ako kintu bakorera, ugasanga umuntu yumva umenga ijuru akwiye kuriba hafi, akumva umenga inzambi igiye kuvuga. Turabe yuko ivyo bintu ariko bikimeze, kuko hamwe vyoba bitakimeze gutyo, ni nkaho Imana nayo tuyishize mu bihe yarimwo kino gihe Abisirayeli yabatuma kwa no majambo ibabwira ngo nongeye kwibuka vya bihe, kandi biriya bihe waranyumvira. Mbere burya ngo barubasha Imana, bumvira Imana mu gihugu kitigeze ngo guterwa mw'imbuto mu bugaragu hatagira amazi, vyerekana yuko bari barigeze kumvira Imana mu bihe bibi, mu bihe bigoye, mu bihe by'ikigatwa, mu bihe by'ubukene, mu bihe by'ubushomeri, mu bihe batabona imbere n'inyuma. Nuko nawe ushobora kuba warayikoreye, uyikurikira, uyumvira, uyubaha mu bihe bitari bimeze neza, ariko aho bitanguriye kugenda neza, ukaronka amahera, ibyo kugwaragurika bigahera, ukaronka ubuzima, ukaronka akazi, ukugurura amabizinesi hirya no hino, ukaba usigaye ugenda kurangura mu Buhindi, ukaba usigaye ugenda za Dubayi, ukaba ugenda hirya no hino mu Bushinwa n'ahandi. Birashoboka yuko umwitwarariko wo gukunda Imana uba waragabanutse, ariko mugabo Imana ikwibuka igiciye muri kino kiganiro igitondo gishasha ngo yewe nibuka rwa rukundo wankunda cagihe, ariko ubu waramaze kumva ko sinzi rero, sinzi ubuzima urimwo, sinzi uko byifashe uyu munsi, ariko nagomba kuguhamagarira ngo wiyumvire, urabe neza yuko wowe ugikunda Imana, urukundo rwawe nk'urwaho hambere hawe hahise. Kuko birashoboka cyane yuko woba rwaragabanutse, birashoboka yuko woba warasubiye inyuma, birashoboka yuko woba iby'Imana bitakikwenteresa cyane, birashoboka yuko woba witwararitse ibindi. Ariko mugabo rero bene data, uru rugendo ruja mu ijuru bisaba ko dushishikara kwibukiriza, bisaba ko dushishikara kwibukanya. Uri nawe yavuze ngo kurondera amahoro bidusaba guhozako, kuko igituma bidusaba guhozako nuko ibiyahungabanya nabyo vyama biza bikurakuranwa umunsi ku wundi. Kurondera amahoro rero bidusaba guhozako, kuko ni urugamba kontinuere, ni urugamba rushishikara guhangana n'ibiyahungabanya. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi bakino kiganiro n'ano majambo, ngomba ngarukirize ngaho. Murabona ko na ya minota kumbure uko turifuza kuza dukorera ko muri no minsi ikwiye, twifuza kutamara umwanya muremure kugira ngo kumbure bibanguke. None rero mbega uravye ukisuzuma, usanze nawe urukundo rwawe rumeze gute? Ukunda Imana? Mbega Imana urumva ko mwemeranya n'ibyo ryambwemera mu mutima yuko urukundo uyikunda ari urukundo rushitse, ari urukundo rumeze neza? Imana urumva ko nta kintu na kimwe yogushinja, yokwagiriza, cyo gutsinda? Sinzi rero, ariko mugabo Imana igomba yuko umuntu wese akurikiranye kino kiganiro yisuzuma, akishira ku munzani akaraba, asanze harabayo gusubira inyuma mu bijanye n'ingene yakunda Imana, yayubaha, yayikorera, ace yikibuka, yihanure. Kandi Imana irahari ngo imugirire neza. Nuko rero n'ano majambo dusenga Imana tuzoshora mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwari muteramye na jewe Janvier Imana irambona, n'abahirwe abantu bama baharanira gusubira kuhonovera inshingano zabo mu bijanye no gukunda Imana, kuyubaha no kuyikorera mu rugendo rwabo rwo kuja mu ijuru. Kuko ba bantu Imana ntaco ifise bidogera, ahubwo Imana ivuga ngo ndanezerewe yuko mukinkunda urukundo mwankunda kuva cagiye mu matangura y'urugendo rwanyu. Ariko n'abahombe, abantu badakunda Imana muri rwa rukundo nyene, muri bwa buryo, muri rwa rugero, kuri ya nivo, kuri ya level bari basanzwe bakunda kwimana mu matangura. Kuko urumva hariho ingaruka mbi, utusanga hariho ibyago bizanwa n'ibyaha. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise, atubwiye kandi adukangurira yuko twosubira gusuzuma tukaraba neza yuko urukundo tugukunda rukimeze neza nk'uko rwari rumeze muri cage. Kuko hariho ibintu byinshi
bidutwara urwo rukundo, bigatuma nawe uba mu bihe byo kumva yuko abana bawe, ubwoko bwawe batakwitwararitse, batagukunze, batakubaha, batari hafi yawe. None rero umuntu wese muri kino kiganiro hariho ikintu yibukijwe akumva ati naranyazwe, narasubiye inyuma, naraguye, narapaganye, akavuze ngo Mana mbabarira, n'umuguze kw'imbabazi, umuhe kwemerwa nawe, bisigaye umugirire neza cy'umushoboza gushishikara kwa muri rwa rukundo nkarimo yahora agukunda uhereye kera mu ntango z'urugero rwiwe. Urakoze, ibyo ugomba byose bishishikare ko tuba ko mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubyizeye. Amen.